ntabwo barimo barashira imbere cyane ishuri ngo bige kandi sikuvuga ngo ntabwo baranashira imbere ishuri gusa ahubwo nta bintu bikaze abahungu benshi barimo barakora usanga bicaye muhira yebera kwa nyina wiwe na se wiwe ari bamu taking care mengo nuruyoya so abahungu kabisa iyi ngeso ingeso ihagarare kabisa ihagarare ushatse kuvuga ukabona nk'umuntu afite imyaka 25 28 ariko aracabana n'abavyeyi aho kugira ko muri wo wagira icyakoreye abavyeyi abafashe wowe ari mu bintu atakamaro bimaze nk'ushatse kuvuga si ibyo gusa avuze imyaka 28 abavyeyi baracamurira insurance y'imodoka na telefone urumvishe n'ikindi kibazo n'ikibazo giteye ubwoba so basically abahungu bakaca inshuti bakunzi muri kurikana muri benshi muri kumwe na Eric Nyandwi kuri mikoro hanyuma umutumira wacu ni Ciza Jesus araje ababwire byinshi cyane murazi uheruka ko ariho twari turi kumwe muri studio zacu twaramubajije ibintu byinshi mwaramukurikiranye ikiganiro cyo cyarakozwe cyane reka tumuhe kaze ndamuramutse ndamubaze muko bimeze aho komera Eric nkuko bivuze je banyita Ciza Joseph nkaba ndi umutumire w'uno munsi kandi kubanzi subwa mbere na manager ngaha ni muhira ariko we ntuboneka gose buri bize n'ubuzima turazi ko muri US hano abantu benshi bari bize n'ivyo bakora wewe bimeze gute kutaboneka cyane abarundi ko batakubona buri hehe buri mu biki ukora ibiki mu bisanzwe kubera ko abantu ntibakubona sinzi ko hari ibintu bigirabize cyane bituma utaboneka cyane si ibintu byinshi bya cyane n'ubuzima bwa misi yose gituma naboneka mfise ibintu nkora mba ndi mu bintu byinshi ndiko ndakora byo kwiteza imbere ama projet mesh amwe mu misi nzoza ngaha nkavuga kugira abantu bayatahure so ego rero uyu munsi rero abatumire ko badukurikirana impamvu twahisemo kumuhamagara nuko tuzi ko ari bakunze kutubwira ibintu byinshi bijanye n'ibintu byo kwiteza imbere hano mu barundi baha muri Leta Zunze za Amerika rero uno munsi hari ikintu za kumubazaho turabona ko gwaruka rw'abarundi hano especially abahungu aho usanga bamye bagenda mu bintu atakamaro bimaze urugero ukumva ngo hari abarundi bafashwe ikintu cya sexual abuse sinzi ko ikintu cyo gohotera umuntu bijanye n'ibitsina nk'akaroni ko bivuga mu Kirundi ugasanga hari abafunzwe ngo bafashe ku nguvu rero ntituzi biva kuki biterwa n'iki ibyo byose kuki bituma ugwaruka gwaje muri Leta Zunze za Amerika rugenda mu bintu nk'ivyo atakamure maze Ciza wowe ubizi biva kuki bibaza ko biterwa n'iki well kubwiwanje sinova ko ndabizi cyane gose kubera ko ujya umuntu wese ajya mu ngorane bivanye n'abantu ahenga nabo sinzi kuno nabigusigurira bivanye n'abantu mugendana abagenzi kubera ko iyo ufise abagenzi babi bazana n'ingorane so kenshi na kenshi bivana n'abagenzi babi nibo navuga none abagenzi babi nibo bagendana nabo bagatuma bagenda muri ivyo bintu wibaza ko ari kibokora cyatuma bagira nte barekana n'ivyo bintu ariko bakagenda mu bintu bifise akamaro bibaza k'icyoko icokogwa ni generation tumo turabwira generation ya yubu wohindura abagenzi fund good people circle y'abakuzungurutse uyihindure ubona ko hari abantu batanu muri abo batanu harimo 8 bategera baguha icyiyumviro cyo kwiteza imbere abo rekana nabo ufate bajya babiri bakubwira ibintu byo kwiteza imbere and mu minsi mikeya uzobona nawe ko ubuzima bwahindutse ego umutumire ni Ciza Joseph nkuko mwamwumvise ikibazo rero dufise uyu munsi ni turabona ko ugereranije abarundi baha muri Leta Zunze za Amerika n'abakobwa umenga abakobwa nibo bariko baratera imbere cyane kuriko abahungu niko biboneka reka Ciza tumubaze wowe abimenyereye wowe wibaza ko biva kuki kuko tubona abakobwa bumengo baratera imbere gose kuriko abahungu baha urabona tuvuze iby'ukuri ego birabonekana kandi ni ibintu udashobora gukwepa abahungu benshi ntabwo bariko baraja ku ishuri nk'uko abakobwa barimo baritabira ishuri hano muri Amerika urebye abakobwa benshi bariko bariga ariko abahungu bamwe ntibarimo bariga so ariko ntitwovuga ngo kubera ko abakobwa barimo bariga ngo abahungu batarimo bariga ngo bituma batera imbere kurusha abandi no ahubwo twoba turimo turavuga iterambere ritandukanye ego tuvuze ku bakobwa barimo baradusiga abahungu gute naho gute ukubibona badusiga gute kubera abakobwa bari focus abakobwa urebye hano muri Amerika ahubwo bari focus barazi icabazanye hano muri Amerika abahungu twarageze ngaha beshi barafyinata
sinova ko twiyibagiye bamwe barafyinata bivanye n'ahantu bakomoka canke aho bava ntabwo bari ngo barashira imbere cyane ishuri ngo bige kandi sikuvuga ngo ntabwo baranashira imbere ishuri gusa ahubwo nta bintu bikaze abahungu benshi ngo barakora usanga bicaye muhira yebera kwa nyina wiwe na se wiwe ari ba taking care mengo nuruyoya so abahungu kabisa iyi ngeso ihagarare kabisa ihagarare ushatse kuvuga ukabona nk'umuntu afite imyaka 25 28 ariko aracabana n'abavyeyi aho kugira ko muri wo agira icyakoreye abavyeyi abafashe wo ari mu bintu atakamaro bimaze nk'ushatse kuvuga si ibyo gusa abize imyaka 28 abavyeyi baracamurira insurance y'imodoka na telefone urumvishe n'ikindi kibazo n'ikibazo giteye ubwoba so basically abahungu catching up sinova ngo ni bose kubera ko turafise abahungu barimo bariteza imbere couple of my friends barafise business zabo ibintu bakora hano muri America nyene including myself I have my own stuff that I'm working on it ibyo ndimo ndakora ariko turebye kuri majority y'abahungu benshi bari inyuma abahungu turimo turaja hasi aho kuja hejuru abakobwa nabo bakomeza ba rising up abakobwa kabisa so what's the difference niye difference ubone hari abahungu n'abakobwa uvuze abakobwa ariko ratera imbere nk'ubu nkashira abahungu bari ngaho hanyuma abakobwa nabo bari ngaho kavuga ati abahungu bari hano abakobwa bari hano hejuru I know wavuze ati babari they go to school that but baja kwishura ibyo bamaze kwigezaho n'ivyo aho bona ati nibi abahungu batavyo barageraho ni byinshi tuvugije ibintu byo kore things urabizi hano muri America system yaho kuntu imeze bisabwa sinova ngo bisabwa wige kuri ko hari habize badateye imbere ariko kwiga birakenewe including myself naragiye ku ishuri ndiga so ko novuga abahungu nabo ni ba stacking ama degrees nkuko abakobwa bamwe bara stacking gender za abakobwa bashika nka batatu barimo bararonka ama doctora barimo becoming aba doctors ariko sinovuga byinshi ku bahungu kuba n'abahungu bakenzi barimo baratera izo ntambwe so n'abahungu turakwiye gusubira ko tukiga nkuko kubera ko iyo wize mind iroguruka ukabona isi ugutandukanye kuri ko nujya mu natize none uvuga bari ko baraje ku ishuri musanzwe umuntu agiye ku ishuri niko bakeneye kungura ivyiyumviro kandi agize ikintu ateza imbere igihugu camwibarutse ariko hari nk'abantu usanga they go to school but usanga they just want to stay here ntibashaka no kugenda hariya muri mu gihugu cyabibarutse bateza imbere uburundi wo hano liki nk'abantu nk'abo bashaka they just want to go to school here but nta bintu bafise byo kugira ntivyo byo gukora hariya batanguze create jobs bakirenge ubuzi bw'abantu koze sikwiga gusugume ngaho wifite degree ngaho iri ngaho yicaritse ngaho abwo ntiga ngo icyo uhinduye mu abantu community yawe ahantu waje uva kugira ngo icyo uhinduye ubona hoko gwiki ibyo bagira ntivyo fasha abandi bantu baba hariya mu gihugu cy'u Burundi cyane cyo fasha abandi barundi ba byose ni mindset Eric niko novuga kubera ko hari abantu benshi bize udashobora guhindura ibyiyumviro byabo so urashobora no kwiga ukabaho nabi kubera ko utari open minded ugasanga umuntu yize arakurusha aragiye mu nda atanze ubuzi cyangwa araje ngaha muri Amerika atanze ubuzi nawe wize ucicaye so mugabo gusa ku mpanuro notanga ku bantu bugwaruka bari ngaha barimo baranyumva barimo barakora Burundi's future is now. Burundi future yabwo ni now. So nyimba ubona warose degree cyangwa utarose degree ufise any type of funds, ufise amahera. Jya mu Burundi we investing eyo. Invest mu Burundi iterambere nitwe tuzorijana ntabandi bantu bazorijana kandi twego turafise ubushobozi kwa ko twaraje hano muri America kujya bacu mugane mu bintu bavate ubwenge burarahugwa so ubwenge twaraburahuye hagezeho rero tugenda gucana n'urundi gwaruka go mu Burundi tugwereke ivyo twavanye mu mahanga twamenye niko guteza imbere Burundi so nayo ni twabikora tukaca twigumira ngaha turateza imbere Amerika su Burundi so kiretse nyimba tuzihakana ko turi abarundi tugatanga kuvuga ko turi abanyamerika nkuko beshi mbona babigira so ivyo birumvikana ariko kandi biravye hano US barateye imbere gusumba ibihugu byacu byo muri Afrika so ahubwo wowe uje hano karonka ubumenyi nuko ubutwara hariya ukagira icyo uhinduye nk'akaronka nk'ubara abantu sumva bari kwa claiming ngo happy Independence Day ku Burundi hari ugasanga nta na kimwe cy'akamaro baramarira Burundi boni kwishinga gusaba bagira ntibavuga ngo happy independence at least bakore business hariya
zigira umuntu zifasha. Career jobs abantu barakenye bamwe ntawe zibafise, ariko utanguje ikintu cawe ukagira ukaha abakozi abantu bagakora, hanyuma abantu bakaronka amahera bivanye n'ikintu watanguje, kiragira ico gifasha. Bariko baratwumvisha kwibaza twe tumaze gukora ibiki, kandi akubaze nk'abo hari ibintu byinshi ukora hariya mu Burundi, hari umaze gukora ubona gifasha abandi bantu b'abarundi kikabakora mu buzima barimo kikabateza imbere ko ntambe kanaka. Yes, gender ndafise investment 2021 ifasha abana bakiri bato bafise talent bakina umupira w'amaguru. Yes, nivyo ndimo ndakora muri aka kanya jewe n'undi mwana tubana ngaha muri America. He likes to stay behind. Ntabwo akunda ko amatangazo cyane gose, wewe ntakunda kubivuga. Yeah, so gusa turimo turakora ibintu nk'ivyo and n'ibindi bintu byinshi turimo turakora right now. Twaranshinze na n'ibintu byo gutanga imikopo ku bantu babadandaza bakiri bato mu Burundi. So turacari hasi gusa turimo turakora and kandi urimo arakora ruto wicaye. So murumva yuko ibikorwa ari byinshi biriko birakorwa n'abarundi bari hano nkuno, murumva ko ari ibintu yatanguje mu gihugu cy'u Burundi biriko birafasha abandi bantu. So nimburi hano muri Amerika uri umukobwa cyangwa uri umurundi, gira icikoze gifasha abandi bantu, kuko abantu bazokwibukira ku kintu ciza wakoreye wamariye igihugu cawe avuye mu ciza. Kandi ntituraheza turacari kumwe nawe, turaze kuzi ibintu ariko twavuze ku bakobwa baja kwishuri. Hari n'ikindi kintu abantu baguma batubaza ati, nkuko twabonye ama message baguma batwandika bavuga ati abakobwa usanga bari mu ishuri ko muri bamwe ntibakora, nta kazi bafise, ariko buri kanya ubona bambaye ibintu too expensive to the point umuntu ibaza ati ivyo bintu babikuye he, amahera bayakura. So bibaza nabo bayakure nk'abo bakobwa. Shaka dufashe n'abavyeyi babo baze banamenya ati abakobwa babo ivyo bagendamwo kumbura nibwo ari kwishuri ibintu kanaka bariko baragira atari ivyo, kugira ngo bagarure hakiri kare. Nyamve bibaza ngo ari kwishuri, kumbe bamwe bayacira hakiri na hagati, you know what I'm saying? Izo kumbure wogira ikintu wewe uwongeraho kuri ico kintu. Well, urakoze cyane kumbaza ico kibazo. Urabizi nawe ibyo ndabizi. This is one thing nobwira abavyeyi. Abavyeyi b'abarundi turi hano muri Amerika. Hano muri Amerika hakorerwa ibintu byinshi cyane gose. Kurikirana abana banyu batarazimira, because hano muri Amerika hari ibintu byinshi cyane gose bikorwa inyuma y'amaso y'abavyeyi badashobora gutahura. So cause abakobwa benshi bacu b'abarundi kimara high school yinjiye muri college acha hinduka umuslay queen ku nguvu. Usanga yambaye ibintu too expensive. Yes, arimo afise iPhone X Max ntakora na income nimwe yinjiza. Where does she get the money from? Afise Porsche. Izijya Porsche z'abakobwa zijya burya handbags, kaka Gucci, Louis Vuitton, burya buzimbye, Michael Kors, whatever that is. Urumva nta income nimwe yinjiza, ntarimo arakora, ntarimo aragira iki. Even financial aid ntishobora gucovering ibyo bintu, financial aid covering school gusa. So umukobwa rero ukaje usanga yarazimiye, we ntubizi hari ibintu bitango ni sugar daddy. Umbwira usanga bafise aba sugar daddy bamwe. Yes, hari urutama hari yaroza ratanga amahera rusohora atangora. Urimo ruribwa. We rero nyimburi boyfriend wa mabibaza gura afise girlfriend gumbe hari abandi barundi mutife mu musangiye. Rero ubona wobwira iki abavyeyi canke abakobwa nkabo nabo nyene, kuko turazi ntabwo ari bose, ni bamwe babikora kumbure bivanye ni bibazo babarimwe vy'ubukene. So bibaza ko hari ikintu cyo kugira ngo gihinduke, kugira ngo urwarundi bwo Burundi bweje ni bwo rwaruka dufise ko ruzagira na shirti imbere nibandanya baje muri ivyo bintu zosanga n'imigambi barafise guteza imbere Burundi atayo bakoza. Hari ico ubona bo bahanura canke wogira ico ubwiye abavyeyi? Yes, ico no bahanura abakobwa nuko bohindura imigenzo. Hano kwisi hari ibintu byinshi byiza tuzokwama tuvyipfuza. So si byiza ngo wice kazoza kawe canke wice ubuzima bwawe bwejo kugushaka iPhone canke ibintu mwene ivyo by'ama Porsche. It's better to focus ku bintu byagutwaye kwishuri. Ugende kwishuri wige kabisa ufocusing ivyo bintu uzovyigurire, kubera ikintu yari waciguriye gifise umunezero wacu. Urumva hari abakobwa bari independent, inzi kabisa bari independent, adashobora gutora ikintu cy'umuntu kubera ko azi ko ari ngombwa akore yironkera ivyo bintu vyiwe, agwanye n'akagaya, kubera ko iyo umuntu arimo aragura ibintu ivyo bitama bikugura ivyo bintu kiraza gaguta kwintuguta ibigwara kigusigamwe ntubizi. So urumva n'agasuzuguro kandi no kwiyononera future yawe ubuyononye itaranatangura.
so ikindi no hanura abavyeyi ni mukurikirana abana banyu abana babo bababaze ti ubonye hari ibintu harimo arazana atari waguze utazi n'ukuntu yabirose umubaze ukuntu yabirose umukurikirana hakiri kare kubera ko umwana utamukurikiranye azozimira umuburo umubona kabisa nkuko muvyumvise kino biganiro icambere cyari cyo kugira nico kwigisha kandi tugafatanya gufashanya guteza imbere urwaruka rwacu rw'abarundi hano kugira ngo kandi duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Nabitse ko twari kumwe na Big Chiza umwe mu barundi bahari wo dufise yama atuzana ibintu bidasanzwe kandi namwe muramwumva ko ibintu afise ari ibintu bifise akamaro kandi bita akamaro Uburundi. Ndagushimiye Big Chiza ko wahisemo kuganira natwe. Merci beaucoup, urakoze cyane and ndaryohewe cyane kuganira n'abantu ba UBM News n'undi munsi.